Inzu 18 zubatswe mu kibanza kitarenza R28 zikaba zubatswe n'ishirahamwe Ubaka Nation Group zashikirijwe ku mugaragaro kuno wa 21 Ruheshi umwaka wa 2024. Zikaba ziri mu mugambi wiswe Fab Homes muri quartier Miriware muri zone ya Buterere. Manirakiza Fabrice umwe mu gwaruka rw'abarundi bakuriye mu mahanga agahitamo gutaha guteza imbere igihugu camwibarutse abicishije mu mugambi Ubaka Nation Group akaba yishimira ko atayaze amasigara cicaro. Tugitangura nta numwe yabona ko vyobaho none vyabayeho none uno munsi kabaye akaryo keza ko gushikiriza imfunguruzo kandi tukaba tunezerewe kuko leta mvyeyi leta nkozi yadushigikiye biraryoshe gusezerana ugashikana. Rero kuba twashikanye ngira muravyumva ko ari umunezero cyane gose. Kuva ku bikorwa vya mbere twakoze kugeza n'ivyo turiko turakora ni bikorwa abantu benshi bagiye barabona umenga ntivyobaho kuko nkuko nababwiye mubona afise inkovu nyinshi haraho twagiye turatangura bakavuga ngo turabasuma aho twari harageze yaho hari n'abatanga ama mission bagira bazana abantu bavuga ngo twabivye amahera ngo turaba escrow kandi ugasanga n'abarundi nyene babikora. Rero mu gihe tugifise imburakimazi nk'izo dushobora kudashika ku rwego rwo kubaka Afrika dushaka. Uwarongoye Ubaka Nation Group aranashimira leta y'u Burundi ko yemeye kumuronsa ibibanza vyo kubakamwo kugira ngo abagura amazu bayagure ku giciro gitoyi. Leta mvyeyi leta nkozi yarayitwizeye mu kuturosa amatongo yo kubakamwo. Harimo inzego zimwe nkekazi bikigorana gato nko kugeza isaha nta makontera arimwe muri aya mazu muravyibonera muga leta mvyeyi mwumvise ko igiye kubidufasha kugeza isaha izi nyubakwa twazubatsa ataburusho bwa exoneration turaronka kandi n'abandi birirwa barazironka kandi urabiye ni project twagiye turahakaza abantu barenga 500 ku munsi twabona yuko twari turi mu bambere mu boronka ubwo burusho mugabo hejuru y'ivyo byose nta wujya katamugoye kandi urugendo rwose rw'intambwe igihumbi rutangurwa n'intambwe imwe nkavuga ati hambavu yayo ma challenge yose murumva ko kuguma ku murongo kuguma ku kizere kuguma uca muri bya bibazo niho uhoraho aseruka akagukiriza akerekana ko bishoboka. Murakoze cyane. Umushikanganje Dieudonné Dukundane ajejwe inyubako mu Burundi akaba nawe yarishikiye muri quartier Miriware gushikiriza amazu abayaguze avuga ko inzu nk'izo zigiye kugurwa ku giciro gitoyi kuko leta yemeye konsa amatongo ishira hamwe Ubaka Nation Group kugira ngo dushobore kuhindura isura y'igihugu. Bisaba umuntu wese kuvyumva mu mutima kugira ngo ufate inzira nk'iyi bisaba kwemeza amahanga ivyo atarasanzwe yemera. Ntidushobora rero guhindura ishusho y'igihugu tugumye kumwe twabisanga. Haheze iminsi 2 canke 3 duteye igikumu ku masezerano aha ibibanza byo kubaka amasosiyete 3 harimo Ubaka Nation. Kandi ibyizigiro byacu nuko ubu mugiye guhiganwa musa n'aborohewe. Kibanza ndazi ngene bakironse ntiborohewe kubanza kugura ikibanza cyo muri quartier abahaba n'ababanyi murazi ngene hazimvye. Mwumva izo nzu zizubakwa ari bose bazozihambye, si bose bashobora kuzihambye. Nico gituma twavyimiriye tumaze kubona ingene bariko baragira ibibazo turasaba muri leta yuko bifuza gushira imitahe muri iki gisata cyo kubaka igihugu ngo koroherezwa. Tugira amahirwe inama shikiranganje bitwemerera. Ubu rero hari itegeko shikiranganje twaraye dushize ko igikumu riza riha uburusho canke yorosha ingene bifuza kubaka no gushira imitahe muri iki gisata boshobora kuronka ibibanza boshobora
no gushika aho bimba ibikoresho byo kubaka amabuye n'imisenyi byoroshe. Muri iyo ntumbero nyene turiko turiyumvira n'ayandi mategeko mperekeza kugira ngo ibibazo byose bizogenda biraboneka, abanyamitahe bari muri iki gisata bazogenda barahura navyo, tugenda turatorera umuti kimwe kimwe. Aba bantu baguze aya mazu nobita nk'abantu babaye incungu, kuko aya mazu aguzwe muri iyi myaka tuharura mu gitigiri c'amazu azimvye kubera yubatswe mu buryo bugoye. Ibikorwa nk'ivyo rero ngo birateza imbere igihugu ku rugero rudasanzwe nk'uko bivugwa n'umushikiranganje Dieudonné Dukundane ajejwe inyubako. Akaba nahamagarira abarundi kwitabira uwo mugambi w'amazu rusangi. Iyo umuntu ashize umutahe mu mugambi nk'uyu abateza imbere igihugu mu buryo budasanzwe. Iyo abantu bariko barubaka, abandi baba bariko barahingura ibikoresho byo kubaka, abandi baba bariko barafyatura amatafari, imisenyi, abandi baseha amabuye, abandi bariko bararima ibyo abo bafundi barya, abandi bariko barateka ibyo abafundi bafungura, n'abandi bakozi bose abo bariko barakora ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho by'imiryango, menuisier n'abandi. Murumva ko mu gihugu haba hatanzwe akazi, kandi uko akazi kagwira mu gihugu niko n'amikoro y'abantu agwira. Twifuza rero yuko hambavu y'abarundi bene wacu baba hanze babaye mu bambere bariko baragura aya mazu, tubona n'abarundi benshi bari hagati mu gihugu bahurumbira uyu mugambi. Hari ibiganiro twimirije kuzogirana n'amabanki yahora kumbura afise ubwoba canke yahora atinya gushira amafaranga muri iki gisata. Hari amabanki yari yaramenyereye gukorana n'abantu bafise umushahara gusa, ariko nkuko mubizi muri iki gihe n'abarimyi basigaye bafise amahera, n'aborozi basigaye bafise amahera. Rero si ngombwa ko umuntu ubona ngo ku kwezi yahembwa ngahe, ahubwo uraba ivyo uwo muntu akora ko ashobora kuzoriha iyo nzu. Kandi twasanze ari uburyo bworoshe cane, ku buryo naho umuntu yoronka amafaranga makeya y'ibanze, ayasigaye banki ikayatanga, uyo muntu aca yimukira muri iyo nzu mu mezi 6 mu mwaka. Si ukuvuga ko aba bose canke n'abandi bazubakirwa aya mazu muri ubwo buryo bazoyinjira ari uko bahishe kashi. Nico cari carabirije iki gisata. Twari mu gihugu aho kugira ngo winjire inzu utegerezwa kuba wayishe kashi. Umuntu agakora akazi imyaka 10, 20, 30 ariko ararihira inzu, agacaza muri pansiyo ashaje atakindi ashimarira. Ariko iyo habaye amahirwe yuko ushobora kubakirwa inzu ukagenda urayiriha mu mikoro, ugenda uraronka ayasigaye ukayaziganya ukayashira mu bindi bikorwa, ntuvunika. Tugiye rero kuzoyaga n'amabanki, turashimira amabanki amaze kumva uyu mugambi, turateye akamu n'ayandi kugira ngo tuzoyihamagara kugira ngo tuyage. Fabrice Manirakiza arongoye Ubaka Nation Group aratera intege ugwaruka rw'abarundi ko batoba imbohe zingene bakuru babo babayeho mu bijanye no kuronka akazi, ko nyabu nabo kwishiramwo kwiremera akazi nkuko nawe nyene yabigenjeje. Nta kinanira umutima ushaka mu gihe cyose. Ikibazo dufise nuko system abana b'abarundi bigiyemo, system abana b'abarundi bakuriyemo yarabamugaje. Bibaza ko kugira ushike ku kintu hari intebe yo muri leta igurindiriye, suko bimeze. Gena mwiremera imigambi, je narashinze ntaye kandi ubu ndayishinge ko shobora kuvyaza ubusa imiliyaridi zirenga 30. Uzobiharira ucuza ngaho kabiraba. Jewe iyi project iri mu miliyaridi 7 hafi miliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi. Natanguye atanu gwa Kongo fise. Ariko raba byarakunze, ikintu cyonyene cyatumye bikunda n'ubwizigirwa n'ubushishozi n'ubwenge. Ivyo bintu bibuze muri wewe, valere zose z'ubuzima zobuzitaye. Rero mu gihe cyane abajene bo mu Burundi tworengera bya migani cyangwa bya bindi twagiye turahendwa, bwa burozi nguriya n'umuhutu ngo n'umututsi bikini bijya twobirengera, n'indege twokora izacu. Ibyo ni ibintu bishoboka. Rero nkavuga ati dukura amaboko mu mpuzu
dukundane abarundi dukundane ntituba biyorobetse uko nitwabandanya ya nzira yo kuba hypocrite nta na hamwe tuzoshika nawe ubundi ibi novuga ati ibintu byose mubona bitoshoboka tuzobishika ko ubiharira araca zarabiri. Umwe mu barundi baba mu mahanga ari mu baguze amazu aho muri ico kigwati ca Fab Homes akaba nawe nyene yishimira ko Manirakiza Fabrice atazi kuyaga amasigara cicaro. Jewe maze iyo imanamba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 2. Nahora ngaha ndazi ubuzima bwo gupanga, ndazi byinshi byo ngaha mu gihugu iwacu Burundi. Navuga ati ubwo nagiye hariya byari kuba byiza nange ndonsa ushika umuryango wanje. Ani byukuri nta mafaranga urano umwaka umwe imyaka 2 nta mafaranga yo kubaka inzu nkizi umuntu abararonka. Ndabwira abagenzi twari kumwe hariya tega mwabonye bagabo ujya mu hungu. Hariya ujya mumenye imyidogo yarisha abantu benshi burya abantu bagiye kera natwe n'abariko baragenda ubu ntibafise ivyiyumviro bimwe. Kandi abakera bariyo baca intege cyane kuko barafise ibyo bazi kera basize mu mutwe baravyandika babigira nka kontra muri bo ngira no guhinduka sinzi Yesu ngira garutse. Hari abantu bama mu minwa yabo harimwo amakritike ntibazi kuvuga ukuri ikintu kera avuge ko kera sinzi ikibazo bafise kandi abo bantu cyane cyane mwe bashaje bajya batama murantunga batama muri ngaha ariko murakwiye guhindura uburyo muvuga ibintu mugadutera intege. Nawe ati jewe ndakeneye noshira umuryango nibwo niyumvira kudufaranga dukinari maze gukorera kuko maze kubona iyi projet nariyumvire kuno no murongo uyu naciye kuri Facebook je navugane reka ndamwizera ko ari mu diaspora azi ibibazo aba diaspora bagira nkuko na je nizeye intaye ziwe nabonye kuri YouTube ntawe narinzi ariko maze kubibona ndamwizera cyane ndavuga nti reka ngerageze kuko aba diaspora kenshi hariya nubwo numvise mvuga ko bafise ibyumviro bimwe bitari byo ariko kenshi abiterwa n'abari ni Burundi kuko baribwe cyane barabakomesheje. Umuntu uramurungikira miliyoni nka 20 ngurira ikibanza akagura ikibanza c'imiliyoni 5 akakwemeza ko aguze ikibanza c'imiliyoni 20 kandi by'ukuri n'abantu benshi bubakira amazu abandi ngaha mu Burundi kenshi nta bwizigirwa bagira nukuri kenshi muri ko muruba bariko barakubakira inzu baduza kwawe n'abaduzi yabo nibwo yambwira ati utwo dufaranga kushore kuronka arya n'umuboronka arya dusaba nzokwereka kuntu tubigenza ari amabanke abikora. Naragiye mu banke ya mbere barakora procedure zose hajya byogira ngo bame amafaranga asigaye baba baranjugunye barabimwe yavuga amabanke ho ngaha nayo nyene barabe buryo bakora kuko abandi barabasize hano menga ugiye kwa kideni menga n'ubufasha basabye kandi ari ideni uzobungukira ahandi hari ideni urigiye kurisaba indwi imwe imisi 3 babaguha amafaranga so wabonye babona urabatse ideni nimba bari ngaho bari hose bikwita gashi ayo mabanki akore neza ariko nkashimira isi banke CRD mu byukuri bo bama akadeni ndabashimira cyane twakuranye neza n'abandi barayo babaze n'ukuntu bizera aba diaspora bamenye yuko bazunguka mu mafaranga y'abantu batuye amadeni ho bunguka. Rero ndashimiye Fabrice nukuri twararavye nta kintu byose twarashimye turamushimiye cyane abandanye uko abanifuza n'abandi nkumbere bo bishobora barashobora kugira project nk'uko bakubaka Burundi kuba bwiza cyane kuko abikoza ari umwe niyo bishobora.